profile z'uno mumenyereza mushasha Cadenasel yanditse vuga ngo Xabi Alonso told the club today you can't give hari ku munsi w'ejo mbere yuko yirukana you can't give the players this much power ubuyobozi ati Xabi Alonso nabwiye ushobora guha abakinyi ububasha bungana gutya ubasha bungana kurya it's impossible for a coach to lura in a dressing room if the club is always taking the players side ati umutoza ntashobora kuganza mu gwambare canke muri vestiaire mu gihe ubuyobozi buri kuri side y'abakinyi bwafashe uruhande rw'abakinyi muri make uvuga ngo mu gihe ubuyobozi bwami imisi yose ku ruhande rw'abakinyi sivyo Erishingito nayo yanditse ivuga ko imbere yuko Alonso aja muri Super Cup yahuye n'ubuyobozi the management side ya club aravuga n'ubundi ababwira ijambo rimwe bati ngo the players have too much power and it's not possible for this to the case ati abakinyi bafise mwabahaye imbaraga nyinshi kandi ibi muri make ntibishoboka mukoresha ingito yabivuze mwagarutse ku musaruro muti nuhe musaruro Madrid yoba yishuza Alonso atabahaye mu gihe uno munsi aharugwa kuri ku bice 70% ndetse na match 20 amaze gutsinda na match 24 za mbere muga kinyamakuru Kope nayo cyanze kivuga ngo inyuma yo gutsindwa na Atletico de Madrid 5-2 niho mubana hagati ya Alonso na Vestiaire n'ubuyobozi yatangwe kuduga mva umwana watangwe kuba mubi nyuma yo gutsindwa na Atletico 5-2 muga nyuma yo gutsindwa na Atletico 5-2 baraje batsinda El Clasico ya bibiri kuri naho bitari bishimishije bamwe mu buyobozi bwa Madrid uburyo ntivyigeze bishimishije uravye uko Madrid bari bahagaze ko bariko barafata Barcelona nuko Barcelona imeze hanyuma gacutsira reka tugaruke kuri kino kintu yaramaze kubwira ubuyobozi inshuro zibiri ati mwahaye ubushobozi mwahaye inguvu abakinyi imisi yose mufata uruhande rw'abakinyi Xabi Alonso nyuma na coach yari na Gareth Bale bakoze ikiganiro nimwe mu maradiyo yo mu gihugu cy'Ubwongereza bagaruka kwino CJ ya yuno mugabo bitwa Alonso niko ndashaka tuje mu mpande zose turabe ni si resultat ngo ni Vestiaire no mubano nuzanya aravuga Gareth Bale ati kwa Madrid no mumenyereza utegerezwa kubanza kugwana nico bita egoism y'abakinyi ukabanzuka ego y'abakinyi ukabanzuka yikemura hanyuma ivyo navyo bya ego yiwawe na staff kabanza bikaza mu nyuma ati gihe no kubanza kugwana na ego y'abakinyi cyerere aho nyera mufatira mu bwate ivyo rero nivyo nova ngo no munsi vyirukanisha ngo bamenyereza kwa Madrid kuko Madrid ati byose reka tugeranye na Barcelona ati Madrid na Barcelona mu kintu kijanye n'ico kintu cha Vestiaire biratandukanye ko terera murabitswe aba mu King Barcelona sivyo Gareth Bale vango yakini iyo Real kandi bose basize trace muri mu izo equipe terera avuga ngo kwa Barcelona utegereza kuba mumenyereza udashaka ugasohoka naciye mbona direct ya Toure na Pepe of course sivyo ega siwe gusarika Ibrahimovic na Pepe ni benshi sivyo ni benshi sivyo atariko terera yongeza amatariko kwa Madrid biratandukanye kubakinyi ububasha bwo mumenyereza bibari bice 10% mu gibindi 90% bifise Perez abakoze rero uvye introduce neza ni introduction nziza kandi ryoshe uravye nko kuri uvuze kuri ico kintu ca ego mu miseze muzi yuko umumenyereza ahora muri Real Madrid yavuze ko uyu mugabo
anamukeza kuri ku ntangiriro ziwe nziza ndavuga Ancelotti akeza Xabi ati atanguye neza niveau ya resultat ni sawa ariko tikugira urayisise muri Real Madrid ugomba kuba uri umuntu adafise ego yani ni nkaho yaramubwiye ati bari abakinyi umenyereza barakurusha ego wewe rero ugomba kuba flexible abantu kugira bavyumve neza ego mu kirundi ni inari jewe mu tuntu twose ni jewe kwiyumva kwikunda kumva ko ari wewe ufise ijya nyuma sivyo yavuze ati jewe ku ngoma yanje ya mbere muri Real Madrid nta ngingo nimwe nigeze mfata ntari kumwe na Cristiano Ronaldo ntari kumwe kandi na Ramos ati rero birasaba yuko we kugira ngo abandanirize kuri zireta nziza tanguranye birasaba yuko akantu ka ego akegeza kure je navuga nti ku ruhande rumwe ndavyumvira eske nikiye cyamweretse ko afise ego ariko nkibuka ko bamwe mu bakinyi batumvikana araba Brazil kandi abamenyereza muri equipe nationale yari na timing nziza kuko yabivuze turi muri TV international ashobora kuba ari discussion bakoranye interne n'abakinyi ni cagihe umupete tari karakina se babiri Rodrigo ariko kandi ntuyu urabona yarakina mugabo batanguye gushwana akantu ko gushwana katanguye aro kuri ico kintu rero hejeje kuvuga Edi Jembo na ku ruhande rumwe Real Madrid na Perez barataye mu mutego nawe ntiyabamare ku ruhande rumwe bata mu mutego umumenyereza kweri wowe uko se club risanzwe ibayemo irahinduyemo gato urinjiye baguhaye ububasha butahabwa abandi ntibwahawe Zidane ntibwahawe Mourinho ntibwahawe Del Bosque ntibwahawe Ancelotti niyo twoshaka tukageza ariko wewe barabuguhaye ari naho hantu mvuga nti maybe Perez atanguye kuruha no gusaza responsibility zimwe na zimwe arashaka kuzikura ariko rero bakaziguha peut-être bazigwa we baguhaye ububasha bwo gukordona abantu nabo basanzwe bamaze igihe mu yo equipe bagiye kubaho ukundi gutandukanye nuko bari basanzwe babanye n'abandi bamenyereza ikibazo kikaca kigaruka ngo eske Perez yabibwiye umumenyereza gusa abakinyi barabaye informe ico kibazo ntacibajije abakinyi barabaye informe ko cette fois-ci ingingo zose zizofata Alonso kuko je hari abakinyi mbona bashwanye n'umumenyereza kwa kweri jambo agarutse karavuga ngo ntibishoboka ko ushobora guha ububasha n'ubushobozi iyi bayita player power mu Congereza bayita player power uyara ama equipe abayeho gutyo byanse bikunze uto bikuraho player arama equipe atanga ubu kandi eida ni bintu bibiri hariho n'ama equipe niyo tubabishigikiye none se Barcelona yo uraza bamenyereza birukanye kubera Messi ni benshi hari gihe player power atari ko kamere mwari musanganye ariko kuko hari umukinyi yubatse ibigwi gusumba n'uwundi muntu wese yoza uwo mukinyi akagenda ubivuze neza Zidane sorry gato ucudugira aho ngaho noze yarabwiye Seki uyu mumenyereza abwira Ernesto Valverde uyu mumenyereza uyu ari kwa Luis Enrique ari kwa Paris arabwira Ernesto Valverde aramubwira ati kugira ugire success hano kwa Barcelona ugomba kuronka resultat ariko kandi ugomba izo resultat zose zikaba ziri around kuri 6 ya Lionel Messi hanyuma ico ashatse kigomba kuba bigeze gushwana na ntubona ko ari umuntu w'umushwanyi uyu yari kwa uyu Pepe Guardiola hari itegeko ry'uko ata muntu agomba kunywa coca ariko Messi arahaguruka aragenda arayitora arayinywa kandi bakimurantiranye iyo player power we warayifise kajyaga Pepsi rigeze no kugara ati ntihagire Pepsi nimwe isubira kwinjira hano ariko Messi akazinwa
Mesa Kazinyo uri kuri acumva ico kintu iyo prepa wikaza kubera umukinyi n'igihangange kandi arabizi neza ko aho hantu arubashwe terima wewe mugiye muri beef wewe wosohoka ukamusigaho uyu mugabo rero yahuye n'ico kintu cyo kuvuga ngo hariho abakinyi beza d'abord mu mutwe wa Vinicius arabizi ko Real Madrid itamubakinze kuri ya Ballon d'Or burya biriya biguma mu mutwe ushobora kubigenderamwe burya ni nko gukundana n'umukobwa yahemukiwe ushobora kutaronka keya kubera ko Edibara yimuhaye yifisha ubusa abuduru bwarabizize jewe se kandi narugero natanze nakarorero ariko uri kuraraba Vinicius mu mutwe wiwe hari ukuntu atorota yongeye kugira sezo nziza arabe ko bo amahigo yo musekera bakamuyo Ballon d'Or ariko kandi arabona ko ari karasiragoringa na resulta hakabaro n'ubundi mukinya ari karamusombye ibiharuro byiza ariwe Kylian Mbappe hari undi mukinyi yashitsemwo bamuhindurira poste bamuhiyo free roll mu kibuga gutsinda gupasa yavyonona yama mu kibuga Jude Bellingham mbona za uyu mumenyereza aragowe n'ikintu cyo kuvuga ngo je narigeze kubivuga ndavuga ngo franchement parla iyo tubonye ngo uyu muvandimwe ntari karakinisha uyu mwana w'umubreziliya kandi tuzi neza ko muri Mercato Real Madrid ntacyo itakoze ngo imusohore umwana yanka gusohoka si Real yanse kumusohora we yaranse gusohoka hari n'abandi bakinyi bagwanye ngo basohore kubera bahembwe ivya gusa arimo ba Araba biranka ko basohoka bivanye n'ivyo bahembwa ati twe niyo twoguma hano tutanakora entraînement kazima duhembwa uburyo rero uyu muvandimwe yari karajera iki kintu kuko siwe wakimbwiye mu kanya gaheze uco nadugirako utubwire Xabi Alonso ni muntu hari abantu baba bameze gutyo niwo muhindura Eida arigira ntuzeya Ereshiringito ne yavuze ngo Real yabaye surpris ngo n'ikintu bise ngo impunity ngo Alonso n'umuntu adashobora gutinya ko yohano canke ko yokwirukana ikintu aragikora muri we yiwe wewe ugashaka kukatinga uko ushatse niyo wowe uri umubosi wiwe rero bavuze ngo bamuhaye ngo warning arenterne kuva kera ariko wewe yagumya akora ibintu ukwiwe bamubujije formation batatu ba defenseur batatu ariko hari ahantu yanyuza mu akayigira ugiye kuraba muri build up y'ivyo Real Madrid yakina akenshi hari gihe wasanga ari batatu rega no mu classico yabikinye cyane uvuze ikintu ciza mbuyamba kijanye na players power Real Madrid Genovita nk'ikosa yakoze irikorera umugabo yitwa Xabi Alonso ariko ntibamenya ko ari kosa bakoze kugira ngo abantu babibone neza reka ngarore yashusho yari match yande mumfashe kwibuka neza umunsi Vinicius bamu remplace akagenda hari kuri Classico yidoga cyane ari Classico nibwo bwa mbere mu mateka y'umupira w'amaguru nari mbonye aho umukinya ashobora kuraba mu maso umumenyereza ntahana akamutuka imbere ya kamera twirengagiza ibibera inyuma ya kamera hariya bageze muri vestiaire imbere ya kamera ivyisi yose iri kubona abantu bose bari kubibona Vinicius akaraba mu maso umumenyereza twese tukavuga ngo noneho bukera Vinicius Real Madrid iramwica ariko bugaca mu gitondo statement ya Real Madrid kazivuga ngo Vinicius ntari buhanwe vyose mu biganza by'umugabo yitwa Xabi ati niwa muhana ku giti cawe niwa muhana n'akazi kawe twebwe ntaco dufise tuza gukora ziko umuntu abagutaye muri erera ico ni cambere ikigira kabiri kibaye ku mugabo yitwa Jude Bellingham bujya kumuhindurira posta musubiza inyuma yamenyereye kumukinisha hano yitsindira ivy'itsindo biri ngo mu bintu vyamubabaje ku buryo bwaho agira indiscipline tactique iteye ubwoba gushika ubwo nawe yisanga muri kakagwe ka Vinicius na Rodrigo we n'umwongereza ariko yiyunga kuri bari abanya Brazil bari mu kagwe k'abantu bavuga ngo twe tubaniwe nabi n'umumenyereza hano ikigira gatatu kibaye hirya yejo kuri match ya Barcelona Xabi Alonso bavuye muri vestiaire yabategetse tugatsindwa iyi match dutegerezwa gukora God of Honor niho mwabonye matches umwana yitwa Raul Asensio n'umwana yitwa Arda begereye ahantu abakinyi ba Barcelona bari kugira ngo bagenzi babo baze bahabasange bakore ca kintu c'umugenzi wo kuba Barcelona Xabi yaragaranye na Raul
nuko mbona aka video karanta ariko karonka umugabo yitwa Kylian Mbappe Xabi ari imbere abakinyi basa nk'abari inyuma abagirira uko yes Dini Hussein Dini wera yari ko araza Asensio wowe yari yanashitse Asensio yari yamaze ariko Jamamba pacabwa ati Mbappe arababwira ngo ntihagire umuntu n'umwe ajayo umumenyereza aratanze itegeko umukinyi abujije bagenzi we kandi baramwumviye biriya ni ibintu bikwereka ngo umukinyi afise power afise inguvu zirenze izo umumenyereza afise muri club wewe Real Madrid raba exposition ukoreye umumenyereza uramwe expose umushize kumugaragara ibikunaniye n'akazi kawe twe ntituza kukubakinga vyose wimenye nimba club ishobora gukora iryo kosa ikavuga ngo ibigomba kuba vyose bigomba kugerekwa kuri wewe twe nta mukinyi tuza guhana haba iyo indiscipline mu bakinyi canke vyagenze guturimenya Xabi Alonso aza gukora iki ngo umukinyi aze kumwumvira nawe acagwa muri uwo mutego nye Madrid urawumuteze nawe acagwamwo wo kumva ngo uko umwana yitwa Raul Asensio uko umwana yitwa Gonzalo Garcia banyubaha nawe Vinicius ugomba kunyubaha uko Kylian Mbappe ugomba kunyubaha uko Jude Bellingham ugomba kunyubaha uko yibagira ko abarabakinyi bahawe power muri iriya ekipe arico kintu umugabo yitwa Vincent Company yarushije abandi bamenyereza bose muri iki gihe bari kumwe no kwita ko bakiri bato kandi abite generation AI baje yaje bazananye na AI kuko bayidi nico abarushije cyo kuvuga ngo abakinyi b'abasiniya muri Bayern ndahasanze ni bande ndahasanze Manuel Neuer ndahasanze Thomas Müller dusa nabaziye rimwe n'umugabo yitwa Harry Kane ariko nawe abadage bamwishimiye cyane gusumba uko banyishimiye nkora iki uyu munsi ko dufise match na Dortmund dupange gute napanze 11 bameze ukumwe bw'ivyumviro byanyu mubona gute Thomas Müller akavuga ngo ritme match iriko je ndashaje ndakuze je nkura mushiremwo naka sivyo natinye kwitanga igitambo nk'umukinyi mukuru akavuga ngo reka uriya mwana tumukuremo dushiremo naka arige tuza kumukenera kubera izi nguvu akabaganiriza vestiaire ko tubona umenga hari abana batishimye kubera batariko barakina dukore gute umukinyi nk'umusinia yitwa Manuel Neuer akavuga ngo nta kibazo je reka mve muri match uriya mwana umuhe match zibiri kugira ngo tugarure umwuka muri match ibi bintu Xabi Alonso ntiyigeze abikora we yamayumva ngo ijambo rya mbere ngomba kurifata bivuze ngo hari injugujugu ntera Real Madrid kuko udafashe umugabo yitwa Xabi Alonso muri management y'abakinyi hari n'injugujugu nza gutera Xabi Alonso mu bijanye no kumenya ingene abana n'abakinyi uyu yari umugabo muto imbere y'ibikogo umugabo Vinicius yaramaze gukora muri equipe yitwa Real Madrid apari y'ibikogo ashobora kuba yarakoze nk'umukinyi muri Real Madrid igaruka giwe nk'umumenyereza none yarakoze iki ntiyaravuye muri equipe ya Bayern Leverkusen yarafise iki kiriya n'igikombe simbona sero kimeze n'urutaro ni muri Bundesliga nka yasahani Nimo bavuga ngo nubundi uragitwara bakavuga ngo uciriyemwe Bayern ariko nubundi mama nari nk'urutaro yatarutaro n'igipira ariko umbwire neza ahantu equipe ya Bayern ndavuga Bayern Leverkusen ihagaze naho Real Madrid ihagaze sa ahantu hatandukanye harimo intambwe ndende ikomeye ari naho abantu bavuga ngo amakosa Real Madrid yayakoze bien avant mu kwizera umugabo yitwa Xabi Alonso ibi bintu Real Madrid yarabikoze igihe batandukanye n'umugabo yitwa Zinedine Zidane haciyemwo aba legend babiri haraciyemo uwo witwa Santiago Solari escro Solari yarahabaye undi yahabaye akabana uyu mugabo yitwa n'aba legend babiri bahaciye Solari na tuza kubona uyu mutamakarro araje n'ubundi barakubwira ngo bujya kuzana umugabo yitwa Xabi Alonso
abantu benshi babifashe nk'ikosa kuko Real Madrid kiriya gihe ntiyari ikeneye umumenyereza muto w'umwiga reka gutwara igikombe muri Bayern Leverkusen sezo ya mbere ntibice bikugira umumenyereza w'igihanga ngomba guhagarara kuri table y'abamenyereza bagomba kumenyereza equipe yitwa Real Madrid. Real Madrid sinzi impamvu batayibonye ko abamenyereza bato atari ibintu byabo kubera iki buri myaka abamenyereza bato baza bahasanga abamenyereza abakinyi bakuru bamaze kugira ijambo mu byo Real Madrid maze kubaka. Shimire Twisengo arakoze cyane Imana imuheza. Ubugiye uhasanze abakinyi nka ba Vini ukasanga umukinyi yaje yemerewe ibirenze yitwa Kylian yaje atwaye igikombe muri equipe nationale ukasanga umukinyi yitwa Jude Bellingham yaramaze Cesar we yagize boss wa projet. Ibi bintu biragoye ikirenze kw'ivyo gacushika ushira out of project umukinyi yitwa Rodrigo Goez yafatwa nk'inyenyeri mu maso y'umugabo yitwa Florentino Perez mu kiringo c'imyaka nk'ibiri canke 3 yariheze. Twese tuvugisha ukuri umwana yitwa Rodrigo hari imyaka ishika nko kuri 2 canke 3 yari umukinyi ubona atari gitangaza ariko hageze handi Real Madrid mukenera akaba ari guhona ubutangaza bwiwe. Rero hari injugujugu jewe mu vyo nanariza notera Real Madrid kuba itafashije muri management y'abakinyi guha inguvu z'umurengera abakinyi ariko kandi nawe witwa Xabi Alonso yahashitse atabibona ko hari abakinyi bamaze guherezwa power irenze ababo ndabajera gute ndakora management yabo gute mu buryo ndabakinisha mu buryo tuganira kugira ngo bimfashe kugira umusaruro. Erega Edinson zerere kuri iki kintu uyu n'umugabo atigeze amenya swad office hari ingena yikoresha n'ingena yijera kugira ngo ntibimutere ikibazo. Nanse kuja guhindurira umwanya Jude kuja kwima umwanya Rodrigo gusohora uyu munsi nejo Vini ugira ngo Vini we yararyoherewe kubona umwene wa Munyabrazil asohotse mu kibuga no nitwibuka kandi yarazi neza ko bari kumwe ikindi naco classica giyari doga Vini ese Rodrigo yinje ntiwababonye ukuntu yari ameze erega hari n'ahantu bigeze kuba bari kuri point imwe Vinicius n'umugabo yitwa Xabi Alonso igihe Xabi avuze ngo ndakeneye umukinyi mu mediateur mutume umugabo yitwa Martin Zubimendi adasohoka muri Spain. Florentino Perez yamwishuye ngo uramufise wa Moescro hagati mu kibuga Chouameni oya Ceballos Dani Ceballos ati mutegura uzo mukore Dani no Moescro akomeye ujyari hari umujournaliste arababwira ngo umuhungu ni Toni Kroos yabamwe muteguye neza arababwira ngo dukeneye Ceballos ari mu Moescro Madrid tunze se ni twende bagaba ariko oya ntabwo ntiyanarose no mwanya wo kwerekana Moescro bwiwe oya naha uronka se yoki ni mwaje zitanatavunitse nico kibazo nyene nico kibazo ni habibira arababwira ngo iyi point rero niyo bari kumwe n'umugabo yitwa Vini je nkina ku ruhande muzanye undi mukinya kina ku ruhande wanje nivyo mugira mu mukoreshe nk'umukinyi nimero 9 ariko ico mumenyereza ariko arababwira kirumvikana uyu munsi nta Jose Rumato dufise muri La Liga harimwe abasatirizi bameze nka Jose Ru muzane azoze kudufasha afise experience yo gukina La Liga dushobora kuzoyitwara. Uyu mugabo yitwa Xabi Alonso yari yabapropoje umugabo yitwa Vidate Muriki yes Florentino Perez aramubwira ngo nta mahera tuja konona dufise abasatirizi babiri bato dufise Gonzalo dufise na Enrique koramo umwe azogufasha. Vinicius burya nawe ishavu yararikuye ngaravuga ngo nubwo tubona natwe tuko turakoreshwa nabi mu kibuga harimo uruhara rwa president kuko yatwimye abakinyi bitandukanye kubwo we no musaruro yes hari congera ko Patrick ku kintu kijanye ni cyatumye hanini uno mugabo bitwa Xabi Alonso yirukana kwa Madrid ari kubikonfirma arabikonfirmye uko na mugenzi wacu yabikonfirmye Papa Yohan biraboneka ko bifatiye ku mubano wa Alonso muri vestiaire gusumba uko byabifatiye kuri result yabonye mu kibuga. Umubano ni kimwe cyanavuzwe cyane sinda nakigarukako ariko kubijanye na result navyo hari football ishobora urashobora kuronka result nziza pe ufise na equipe nziza mugabo bivanye nabo uri kuratsinda canke nabo ariko baragutsinda bigashobora kukubangamira muri club nka Madrid. I Madrid uhari udashoboye gutsinda Atletico Barcelona n'andi ma equipe y'ibura yukina nayo kaba kakubanye umunsi ukinya na Atletico gukubisa 5 umunsi ukinya na Barcelona uyitsinze ngira ngo kubera tombora kuko umunsi usanze Vinage bari ari mwiza agutsindiye ibitsindo
yamara kubitsinda handi yageze kugombora uciye ukuramo na Federico Valverde winjiza abandi bakinyi football yawe yose cifa mu kibuga Barcelona irakudomina umunsi ukinya na Manchester City iragukubisa 2-1 byagaragara ngo ni equipe yitwa muri Premier League muri La Ligue iraje nako muri Champions League iraje iragufasha yo twiro truvya ijya ruje ya Doyongo isanze Vini mwiza kiri mu kibuga ibara ryaca rigwa cya minota 5 twari rero bino bintu Eddie inyuma yuko umubano watari mwiza hagati yawe n'abakinyi kugeza n'aka kanya Jide na Vini ntibaranamusezera nabonye hari amakuru avuga ngo wanashima ni birire barandika message oya nta numwe arandika message Rodrigo Chouameni Mbappe yanditse byo amasaha 18 araheze ayandi bo baranditse mugabo Vinicius Junior na Jude Bellingham ngo ni bamwe mu basiniya babakade batarandika message de remerciement kuri Xabi Alonso rero bino uretse uku kutumvikana ko mu kibuga Jude n'umuntu afunze mu mutwe wa mugabo yego niko ameze Xabi hari uruhara afise mu bintu vyiwe ndetse no kwirukana wakuye muri club ya Madrid mu buryo akinisha abakinyi biravugwa ngo ikintu ca mbere cacavuje Florentino Perez agaca atera abwira umugabo witwa Jose Angel Sanchez ati musaza genda ubwire Xabi Alonso yuko ibintu bidashobora gukunda kutubandanyana mutegura inama yamaze iminota 20 kugira birukane Xabi nyanatevye yego iminota 20 gusa bafashe mu mwanya muto yamubwiye ati jewe sinezererewe iyi stira kinishije kuri rukino yo kuzibira na Pedro yavuze ngo je natangajwe no kubona bazibira bigize ajya kuko twari tubizi ko baza kuzira kubera ko bafite system de contre attaque bafite n'abakinyi bashobora ati mugasene niziteze ko Madrid bashaka kuza gukina bazibira bigeze hariya aravuga ngo stile doje maze kubona uri kurakinisha mu match akomakomeye keshi tukabona binava nk'umusaruro mubi ikigira kabiri remplacement wakoze zadushize mu kago uyu munsi biratuma tutokongera kukwizera nk'umumenyereza yobandanya muri projet za Real Madrid rero inyuma yibi byo kuvuga ngo umusaruro ngo watsinze ama equipe agiye atandukanye umumenyereza ya promise equipe yuko agiye kubaha equipe kina nziza akurikira projet itari nziza ariko ahabwa n'ubuyobozi bwa Madrid gusaba abakinyi ntibabaguhe hanyuma kandi bakanakompoza gukinisha bimwe kubera ko babona bishobora kugira inyungu marketing ya club biri mu bintu Xabi Alonso azize rero iyo umumenyereza uhitamwe ibintu bibiri gukurikiza icumu gukubwira canke gukurikiza inama z'ivyo wowe wibwira